mwaramutse canke mwiriwe impore inshuti bakundwa muteze ibiganiro vya radio Fondation FM umwanya w'amakuru mu Kirundi. Nkuko mubibona tugeze ku isaha 12 z'agaturuturu n'iminota kerikonke muratwihanganira. Mu makuru ajanye n'ikibano tuja kubamenyesha ingene uyu musi mu kigo ca Fondation Uwiragiye vyifashe, hanyuma mu bijanye n'inkino n'ibindi turabashikira ko buke buke kimwe ku kindi sangwa ikaze. Itariki 3 umwaka w'ibihumbi 2022 aho turi mu kwezi ku 12 isaha z'umuhingamo tutazi neza twohava dusanga twenze ku tunota duke muri Fondation Uwiragiye. Akanyamuneza ni kenshi aho abana barerewe muri ico kigo ca Fondation Uwiragiye harimwo abaregwa abanyeshure kuva mu mwaka umwe twita maternelle muki nofunofu kuduga gushika mu mwaka wisumbuye umwe twita ngo secondaire muki Nyamazuru SSH. Bose bari bakoranye n'abarezi babo batandukanye, aho hagati yabo banyeshure bari mu mashure atandukanye bari bahagatiwe n'umuvyeyi wabo abakunda cyane Mama Fondation, aho kuri uwo munsi yari yipfujije kuza gusangira akanyamuneza nabo banyeshure biwe asanzwe areze mu kubipfuriza gusangira ifunguro yera y'umuhingamo ndetse ngo no kuganira utunaturiya. Ico twobamenyesha nk'ijisho rya Fondation Uwiragiye twarungitseyo imboneza ngo itubere mu kibanza tugerageje kubiraba. Akanyamuneza kuri abo bana ni kenshi ntiworaba, birateye igomwe, bambaye neza, barashajije ku birenge, basa neza, bambaye ibirato by'agaciro, amabara y'impuzu zitandukanye nivyo birangwa ahantu bagize agacercle k'intebe nziza z'igiciro muri jardin nziza cyane. Ariko ngo nta nyambo ibura akahonzi. Ikintu twahaneguye nuko abana bamwe bariko barababazwa n'izuba mu maso no mu mitwe, aho uwo muvyeyi we yabiboneye kure yahamagariye abafise udutaka kwegera abana bacoroshe mu mitwe ngo babafashe. Ako abana babitumenyesha ngo akanyamuneza ni kenshi cyane iyo bari kumwe n'uwo muvyeyi, naho aboneka gake ngo ibyishimo biba byinshi cyane. Nk'umumenyesha makuru wa Fondation Uwiragiye Niyonkuru Francine akaba yishimye cyane kubona uwo muvyeyi, kuko kenshi bigaragara ko uwo muvyeyi rimwe na rimwe aza muri ico kigo. Umunyamakuru Niyonkuru Francine ari kuri Hope University kwiga amashure ya kaminuza, uwo muvyeyi asanzwe amurihira, aho mbere uwo mwigeme Niyonkuru Francine journaliste de la Fondation de l'Avenir atera akamo umuvyeyi wiwe asanzwe amukurikirana mu buzima bwa misi yose ku mashure ndetse no mu ndaro ko yipfuza agatelefone mukakoranya imbaga kugira ngo ashobore kuzararonka amakuru aramvuye asikuye ateguye neza kandi bimworohere mu mashure yiwe. Ndetse abana bose baranezerewe ntimworaba, hari n'abahejeje kudukinira agakino bakuye muri Luka igice cya mbere, aho batumenyesha imvo n'imvano. Ewe Yesu yavuye hehe? Ninde nyina wa Yesu? Ivuka ryiwe ryagenze gute? Tukaba twabishikirijwe na Terence Camille hamwe na Belize. Reka tubareke mu mwanya turaza kubamenyesha ibijanye n'ikibano, amakuru ajanye n'ingino kuri abo bagendana ubumuga. Ikindi twogenda tubamenyesheje nuko itariki nyene hari hasanzwe hari umunsi mukuru w'abagendana ubumuga butandukanye, ariko uwo muvyeyi iyo ntumbero ngo akaba atariyo yamuzanye, yabanje kuza kwigirira ivy'imbanze nk'umuvyeyi akunda abana biwe. Iyindi nkuru tuyashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma ni mu bimpore.